iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri ryacu ari nayo yanyu muhuza TV no mwatugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biraba muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi n'amakuru tugiye kugaruka kuri vyinshi biri kubera mu birori vy'imyaka 61 y'ukwikukira ku Burundi. Muhaye kaze murano makuru aho uherereye hose uri ngaha mu gihugu c'u Burundi abariko babikurikiranira Gitega ku mugwa mukuru wa politike abari mu ntara zitandukanye zose zigize igihugu c'u Burundi mu bumanuko mu buseruko mu buraruko mu burengero abari hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure muri rusange mwese mbahaye kaze murano makuru. Imyaka 61 yo kwikukira ku Burundi ku mugoroba ku munsi w'ejo uheze mu kagoroba hari ibirori hari hateguye igiteramo kidasanzwe cabaye kikaba cari catewe iteka n'umukuru w'igihugu nyene cubero Varisito Ndayishimiye. Ico gihe rero umukuru w'igihugu yateramanye n'abene gihugu aho harimwo n'abaririmbyi batandukanye nka Dabo J n'abandi benshi cyane habayemwo vyinshi cyane bitandukanye mu kuryosha ivyo birori. Ni ibirori kandi vyari vyatewe iteka n'umushikiranganje wa mbere Gerivendira Kobuca umukuru w'inama nshinga amateka ndetse n'urongoye inama nkenguza amateka n'izindi ndongozi zose zigiye zitandukanye bakaba bahigereye bose bakaba bari mu mwambaro wera. Ico ni igiteramo cabaye ku mugoroba weje igenekerezo ya 30 ukwezi kwa gatandatu y'umwaka w'ibihumbi 2023. Muri ico giteramo rero cabereye Gitega umugwi nkunda abantu ukubita umudori nawe uti intibagira ntibana akabitu gate nka kaboze twamane ijambo duhanurwe twumve kuko agasozi kintanurwa kahiye abagabo babona uwo mwana atize ntiyakurara ku mugono ntuzubabare. Ngivyo riri vyavuzwe na Gerard Nibigira umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari nawe ati turashimye kuba mu gisagara ca Gitega hatunganijwe ibirori nk'ibi aho yahamagariye abene igihugu gukura amaboko mu mpuzu bakaduza ubutunzi bw'igihugu ariko kwikukira nyakuri. Kuri uyu munsi rero igenekerezo ya mbere uko kwezi kwindwi ibirori biriko biraba mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu rero abanyicubahiro batandukanye bishikiye ahari kwabera ivyo birori kuri stade Ingoma. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gerivendira Kobuca n'abandi bategetsi bakaba bamaze gushika muri stade Ingoma eka n'abasirikare barikazanura kugira ngo baze gukora defile y'agakura. Tubamenyeshe ko ubu hoba hamaze gukubita huzuye. Umuntu wa nyuma yinjiye muri stade Ingoma aho ivyo birori biraberana umukuru w'igihugu nyene cubero Varisito Ndayishimiye aho ibirori nyezina bikaba vyatanguye. Bimwe mu birori vyiteganwe igishika n'abanyagitega ubuhinga bwo gukoroka mu ndege kw'abasirikare bamwe bakoresheje imigozi abandi n'imitaka. Hakaba rero hari na defile y'agakura yateguwe n'igisirikare n'igipolisi nimwe twabamenyesha ko iri ku rutonde rw'ivyateguwe muri ibi birori vyo kwingina imyaka 61 iheze Burundi bwikukiye biriko bibera Igitega. Aho rero ikaba yabisikanije n'ikubitwa rya wa murisho wa gishora utamenyerwa ku mudiho w'ingoma z'amajwi arongorotse kuko icahi candikiwe bikwiye. Ngivyo rero ibiriko biravugwa mu birori kuri ubu biriko biraba vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu nyene cubahiro Varisito Ndayishimiye. Hari benshi bibaza impamvu President Ndayishimiye adahindura abarongoye igisata c'ubutungane kandi ari uwa mbere mu kwidogera ico gisata. Varisito Ndayishimiye yararize imbere y'abakora mu gisata c'ubutungane kw'izina ry'abanyagihugu bose ariko nta cahindutse. Mu majambo yavuzwe mu nyuma inshuro nyinshi cyane yaridogeye abacamanza naho nyene nta cahindutse. Ejo bundi ho yavuze ko agiye kugendera amakomine yose y'igihugu mu gikorwa co gushira mu ngiro imanza zaciwe. Abanyagihugu barahuza n'umukuru w'igihugu kuri ico kibazo. Mu ndwi iheze
hari ivyabajijwe ku rubuga rwa Pacifique nini nahazwa baza ico umushikiranganje babona ataco yamaze mu myaka 3 y'ubutegetsi bwa President Ndayishimiye. Abarenga 80% bakaba baravuze ko Domine Banyankimbo narongoye ubushikiranganje bw'ubutungane ataco amaze menshi ngo batabona akamaro kuyo umushikiranganje. Ku mutwe w'inzego z'ubutungane mu Burundi hari abategetsi batatu vy'ukuri bahagarariye akarenganyo kurusha ubutungane bakiri muri ayo mabanga ntaca abarundi ngo bo kwitega muri ico gisata. Ni batatu harimo Domine Banyankimbona umushikiranganje bamwe bavuga ko asinziriye. Igenwa ryo nk'umushikiranganje w'ubutungane muri Munyonyo umwaka w'2021 ryarakurikiwe n'umuriro wari gisibohero rikuru rya Gitega, umuriro bamwe bita isanganya abandi bemeza ko wateguriwe mu iperereza ry'u Burundi. Domine Banyankimbona yaranzwe no kunyegeza ibitigiri vy'abahitanywe n'uwo muriro, mbere banahambwe mu kinyegero imiryango itabizi. Nta matohoza nyezina yakozwe ku caturiye ibohero rya Gitega. Kuva ubwo nta cizero umushikiranganje ashobora kuzana umuco n'ubutungane mu gisata ajejwe. Abanyororo barahawe imbabazi z'umukuru w'igihugu, bamwe birananirana ko barekurwa. Mu kiringo ca Domine Banyankimbona abanyororo bamwe baraheze iminyororo ariko bakagoma bapfunzwe kandi yabimenyeshejwe. Kubona aguma apfunzwe ngo Christian Butoyi kandi bizwi ko arenganywe n'akamaramaza ni gutukisha igihugu. Uyundi avurwa ni Sylvestre Nyandwi umushikirizamanza mukuru wa Republika. Uyu Sylvestre Nyandwi ni umushikirizamanza mukuru wa Republika kuva muri Myandagaro umwaka w'2016. Numwe mu bashikirizamanza bazandikwa mu gitabo cirabura c'ubutungane bw'u Burundi. Ngamabi yakoze yoja mwihiganwa n'abashikirizamanza mu mwaka w'1972 kwagiriza ibinyoma batavuga rumwe n'ubutegetsi, kwambika ibara abantu atavyemezo afise, gufata amatungo y'abahunze atanurubanza ruraba, kuyagurisha uko yishakiye, gufukira ivyaha bikomeye cane nko kugandagura no kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, gufukira ivyaha vyo gufata abakenyezi ku nguvu kubw'imvo za politike, gufukira ivyaha vyo kuboreza igufa abapfunzwe, kurya ibiturire, kugabwa n'iperereza gahabwa amategeko n'abica abanyagihugu, guhagararira akarenganyo ngo nizo zaranze Sylvestre Nyandwi mu myaka 7 amaze muri aya mabanga. Ngese umuntu yoguma amwiteze ko iki? Uyundi ni Emmanuel Gateretse umukuru wa sentare Ntahinyuzwa. Emmanuel Gateretse arongoye sentare Ntahinyuzwa kuva ku igenekezo kuva muri Munyonyo umwaka w'2019. Urondera ijambo rimwe rimusigura mu mabanga arimwo yomwita umugabo n'iryo. Iwe ntihahambaye amategeko mu rubanza, hahambaye ico abatware bashaka. Numwe muri bamwe bama barindiriye ico abo hejuru bavuze. Hari urubanza ngo yoba yaraciye abaharanira agateka kazina muntu, abanyepolitike na bamwe mu basirikare bahererekanyaho ageze kuba niryo. Urwo rubanza ntiyigeze arusoma ku igenekerezo ya 23 kwezi kwa gatandatu umwaka w'2020 watugekanijwe. Yavuze ko azorusoma ku igenekerezo ya 30 kwezi kwa gatandatu umwaka w'2020. No ngaho rero ntiyigeze arusoma. Ku igenekerezo ya mbere Ruhuhuma mwaka w'2021 kubera bwacatangura ibiganiro vy'umwe bwa Buraya na leta, yategetswe na Alfred Innocent Museremu yatwara iperereza mu gihugu hagati gusohora ibihano vy'abari muri urwo rubanza. Nuko umugabo muzima asohora urubanza rwitwa ko rwasomwe itariki ya 23 kwezi kwa gatandatu umwaka w'2020 kandi bitabayeho, ahanisha umunyororo w'ubuzima bwose no kunyagwa amatungo yabo yose abantu 24 aterekanye umwe wese ico yakoze. Benshi barasavye ko dosiye zabo yozibaha. Umushingwamanza yagiye kubaza dosiye Honorable Moyize Bucumi yarahatswe guhagarikwa. Dosiye yose ibitswe mu biro vya Emmanuel Gateretse yarankiye abo bose no kunguruza ngo umuntu akora ibintu nk'ivyo bigenda gute ngo agome ari wahagarariye ubutungane. Aho rero ntihavuzwe abantu bitwara muri sentare Ntahinyuzwa bakazomara imyaka n'imyaka badahamagawe kuburana.
ngo none ivyo sentare ikurira izindi mwumva itanga akarorero kameze gute? Aha rero niho bigera umuntu akibaza nimba koko ngivyo Perezida Ndayishimiye avuga bizoja mu ngiro, ngo bigenda gute ngo Nyandwi n'Agateretse basizweho na Nkurunziza bakiri muri ayo mabanga kandi bizwi ingene Nkurunziza na Kanyana bishe ubutungane bw'u Burundi. Bamwe bati ninde yo kwitega impinduka yozanwa n'abishe igisata bajejwe, abanyuruza abantu ntibahanwa kandi urutonde rw'abanyurujwe ku ntwaro iriho kuri ubu narwo ngo rwararungitswe mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ngo hano hariho ikibazo gikomeye cyane, benshi ngo bakazomenya impinduka igira itangure mu butungane umunsi babonye intungane zigenywe kwa mu bibanza vyo hejuru mu butungane, umunsi babonye ubutungane butanguye kwigenga koko, si abacamanza b'intungane babuze ahubwo babohewe amaboko imugongo. Ati Perezida tabara Abarundi ubahe umushikiranganji w'ubutungane, umukuru wa Sena nahinyuzwa be n'umushikiriza amanza mukuru wa Repubulika babikwiriye. Vyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafyenda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenza aho baba baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana ibahezagire.